ukungene rero vyagenze abapolisi bashika kuri batatu bari bahawe igikorwa co kuza kubuza barya abantu basanzwe banyonga amakinga kwinjira mu gisagara nk'uko bisanzwe bibujijwe. Hanyuma rero niho polisi yafata ikinga abararishira haruhande aho bariko barakorera. Hanyuma mwene ikinga yaciye ahamagara abandi baca baza ari gitero ari benshi bafise n'amabuye batangura gutera amabuye abapolisi baranakomeretsa mu mutwe umupolisi yitwa BPP1 Nduwimana Tade muraza kumubona baramubereka aho yakomeretse. Hanyuma niho nawe uwundi mupolisi bamuhundara ko bafise intumbero yo kugomba kumutwara inkoho yiwe. Hamare bariko barayigwanira urusasi rwarasohotse ruca rugema umwe muri abo bariko baramugwanya yitwa Ndayishimiye Jonas aca aritaba Imana. Uyu akaba asanzwe avuka muri avuka mu ntara ya Gitega muri komine ya Gitega nyene ku musozi bita Rubamvye. Hanyuma rero ivyo bimaze kuba igipolisi caciye gifata bamwe muri abo bari nyuma y'uwo mugumuko. Hama rero amatohoza akaba ariko arabandanya kugira ngo uyu mugumuko bimenyekane neza ibiri nyuma vyose.